aha mwaba muriko muragwanira ubukuru bw'igihugu je ndababwirana itegure ejo ni muzoba mukuru w'igihugu none iyo migenzo mufise mwebwe mwoshaka kuba mukuru w'igihugu ko ubu ndabifitiyemwo uburambe tuvugane ukuri ngaba batama baratwaye igihugu barakizi none si nk'umutama ntibantunganya na domisiyano barabizi je ndabona abantu batatabiza wewe imigenzo nkubonamwo wewe umukuru w'igihugu banza uhinduke nawe ushaka umukuru w'igihugu hinduka ari ibibazo nama ndiko ndabaza je mbwira umuntu w'ikinebwe yanka gukora afise uri kwaramukoresha yokora yikoresha ndavugana ukuri ubwo bunebwe bwanyu aha mwebwe umukuru w'igihugu ntuzoca uryama amasaha 36 ku 28 atari wagutegeka urinda uryama uno munsi utegekwa ndabaraba umunsi mwova hasi mukore mukagira umutima runtu ndababwije ukuri Uburundi nabuhaye imyaka 3 gusa kugira umenye ingene igihugu kizoba kimeze none ko kitishikanaho erega ntigica kigenda ngo cijana gishikeho ni mwebwe bukijana ncambaze kibazo none ko mbona abarundi bose bicaye atari ariko arakora mbwira rythme de travail yabo kugira nshemenya resultat mu myaka ngahe Uburundi buzaba busakuye mwicaye ngo Uburundi bashaka gutera imbere shaka mu vyiyumvire turafise ubutare turafise ahantu heza habereye tourisme turafise isi nziza imera turafise akayaga keza klima ini nziza vyose turabifise ninde akubwiye uko bizokwikora kugira ubone abarundi mpera kuri mwebwe indongozi muzova hasi ryari ngo mukore kugira turabe umuvuduko wayo